sinifuza yuko urwaruka rw'Uburundi ndetse n'urwaruka rwa Afrika rwoca muri izo nzira je naciyemwe narumvise ko ari uruhombo. Intambara narayigiyemwo jewe ntawantumiye, murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi, ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntifuza ingwano muri iki gihugu cacu, kandi n'ubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izohera iwe iherera iwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara izohera iwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye ko urwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha. Noneho rero aho mbere ikizigenza hoho mwarabibonye, nazanye icitwa leta mvyeyi leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegerezwa gukingira abene gihugu bakumva ko atakarenganyo kahari, kuko umuvyeyi ntarenganya, ategereza kubakingira kurya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora, kandi twese tuvuye hasi muravyibuka ndabitanguye mu 2020 murabona akarusho nuno munsi tumaze kuronka. Bene ivyubahiro mwese mukoraniye ngaha, mwese mu cubahiro ciwe, reka ubwa mbere imbere yuko ndabashikiriza ijambo ryo gusozera ibi bikorwa tumaze mw'imisi 3, ngomba nanje ndababwira uwondi uwo neva mwumva ninde. Neva n'umuntu adashaka yuko urwaruka rw'ubu rukura nk'uko yakuze. Mu gukura kwanje narahomvye, mugabo kubera namenye uruhombo ndashobora kwiga ingene no kwihombora, arico gituma nshaka ko mwebwe mwunguka mutarinze guhomba. Ubwa mbere nuko nabaye nkiri mu mashuri matoyi nca ndabura umuvyeyi, aho abandi bana bahora bitwa imfuvyi, turi kumwe n'umuvyeyi asigaye mama yavyaye, nawe nyene yarase kwita umupfakazi, arondera ingene aguma abaho mu buzima, kandi yari umurimyi nk'abandi, yari muri bamwe bita nyarucari. Igituma iyo mvuze yuko ingwano ari mbi, nashitse mu Buyabaga ca ndabuhomba. Ngeze mw'ishuri rya kaminuza muri première licence niho haciye hatera ingorane mu gihugu, mwumva nari ntanguye kurondera ingene nobaho mu buzima bwanje. Jewe rero ivyo bibaye nararokotse nshika kw'icumu, ariko kubera bimwe nababwira ubutegetsi bw'igihugu butari bushoboye gukingira umwene gihugu, mukicwa mubona abacitse kw'icumu, twabuze umutekano, tubura amahoro. Murazi yuko bakubujije kwiga wiga ibindi, candoga hajya haruguru mu misozi mu kibira, kugira ngo dushobore kwikinga abariko baraduhiga, kuko leta ntiyari igishoboye kudukingira, batwica babona, ndetse ugasa n'ingabo z'igihugu ugasanga nazo zibirimwo. Urwo rugamba rwarabandanije, hanyuma tugira Imana turuheza mu mwumvikano. Tumaze kugira amasezerano yo guhagarika ingwano, turaza i Bujumbura, mba mu bakuru ba mbere bajejwe gukurikirana ingene amasezerano y'amahoro aja mu ngiro, haba mu kwinjiza mu gukora igisirikare gishasha n'igipolisi, haba ndetse
no gusubiza ibintu ku murongo mu gihugu. Niho natanguye kubona yuko ubuyabaga bwanje nabuhomvye, kuko nagarutse mfise imyaka 37. Turazi yuko umuntu ugira ngo ashikane imyaka 50 ari umuntu ahatangura kurya ivyamwa, akora kuva ku myaka 18 gushika ku 50. Jewe rero novuga yuko nari maze guhomba imyaka 18 yo gukora nkorera kazoza kanje. Uhomvye imyaka 18 mu myaka 32 yo gukora, murumva yuko gwari uruhombo rukomeye. Muranzi ico gihe nabaye umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano mu 2007, hacatera inzara mu gihugu. Umushikiranganje w'intwaro hagati n'umutekano rero hateye inzara niwe biteye, kuko ntaryama. Uzawumva ko hari inzara urondera imfashanyo. Niho rero natanguye kwiyumvira, none iki gihugu kirimwo imvura, iki gihugu mbona kirimwo abantu b'abarimyi, bigenda gute kugira ngo basonze? Ntagura kwiyumvira ico tuma abantu bafungura. Ico gihe none natanguye kubigisha yuko ushobora kuvoma amazi mu mwonga, ugashobora kuvomera ibitegwa vyawe muci. Muribuka amajambo nagenda avuga kugira ngo tuyibukanye. Naratanguye ndavuga ijambo nti inkoko iravyara inka mu mwanya mutoyi. Muribuka ko benshi barantwenze ngumva uwo mugabo ivyazanye nibiki. Nakoze ndabisubiramwo, ntihagire umuntu yiyumvira ko adashobora gutunga. Inkoko iravyara inka. Ico cigwa ndacigisha gushika ugwaruka gwumva ivyo ari byo, n'abana bo muri primaire gushika bavyumva ko inkoko ivyara inka kandi umwanya mutoyi. Iyi vyara gute? Inkoko itaye amagi dufate 10 gusa, ikiberura imiswi 8. Inkoko 8 zikuze, shaka ukuremwo 4 zikuze zivamwo ikibuguru c'ingurube, ugasigarana izo zindi ziyaguma zita amagi zisubira kunguka. Ca kibuguru c'ingurube uguze naco kiraduga heza umwaka kiba kivyaye ingurube hagati ya 6 na 10. Nazo ugasubira ukazorora, uzoroye zikuze cukuramwo 3 usigarane izindi. Izo 3 zigurishije, ico gihe waraguramwo inyana y'inka. Ncasanga mu myaka itarenga 3 urashobora kuba ufise inka, ufise ingurube, ufise inkoko, kandi vyose vyavuye mu muswi uyu w'inkoko. Abenshi bavyumvise, hariho ugwaruka rwabisamiye hagufi ruca rurabandanya. Wiyumviriye uruhombo wagize ugashaka urukurayo n'ingoga, ukora ivyunguka n'ingoga. Nico gituma nabwiye nti orora inkoko, worora ingurube, worora inkwavu. Rima, urimye uca wimbura. Abantu bahariya muri Gwibaga barabizi, ibirayo birimye mu mezi atarenga 3 uba wimbuye kandi ibirayo birunguka. Uburimye n'ubworozi nibwo bwonyene bushobora kugukura mu ruhombo. Murazi rindi jambo nababwiye, duhindure ivyatsi bitaribwa tubihindure ibiribwa. Aho hose benshi ntibabitegera, mugabo hari abaca bibona yuko uhinduye ivyatsi bitaribwa ukabihindura ibiribwa, bikingira ibidukikije, ukongera ukabikuramwo imfungurwa. Naho nyene nk'abigwibaga barabizi, nababwiye nti nimumbwire ishinge ico rimaze mu buzima, kuko n'inkiri y'ishinge ntishobora gukamwa n'ilitiro rimwe. Ayo n'amajambo ngenderwako twagendeyeko. Uko bwaca siko bwira, ugwaruka rutangura gukorana bukebuke. Ndababwira nti turi kumwe twese birashoboka, turi kumwe twese birashoboka. Ico gihe narabivuze, iryo jambo narihereye mu ntara ya Ngozi ya kera. Nca nigisha ugwaruka kuja hamwe, umwe azana inguvu afise, uwundi zafise n'impano, batangura kuja hamwe baca basanga bwa bundi turi kumwe twese birashoboka. Mbega mwoba kumwe mwese muri mu ngwano?
ntibikunda. Muri mu ngwano mwese bamwatatanye muguma mwiruka muturatura ntushobora guteka umutwe. None mwoja hamwe gute ko bidakunda? Mbega woteka umutwe gute ari mu ngwano? Ivyo byaradukujije. Noneho rero aho mbere kizigenza hoho mwarabibonye, nazanye icitwa leta mvyeyi leta nkozi. Kubera iki leta mvyeyi? Leta mvyeyi itegereza gukingira abene gihugu bakumva ko atakarenganyo kahari, kuko umuvyeyi ntarenganya, ategereza kubakingira kurya kw'inkoko ikingira ubuswi bwayo. Leta nkozi ni leta abene gihugu bose bakora, kandi twese tuvuye hasi muravyibuka ndabitanguye mu 2020 murabona karusho nuno munsi tumaze kuronka. Narasubiriye ndaraba sanga ugwaruka rwose aho naca baririmba ururimbo rwitwa chômage. Igitero yari chômage, icitabirizo chômage. Nshafata ugwaruka rwize rufise amashuri menshi, muravyibuka retraite de jeunes diplômés de haut niveau. Turaja hamwe tuti mbega iryo jambo chômage tworikura gute mu rurimi rw'ugwaruka mu Burundi? Mwese mwaraterera ivyiyumviro, kuko umuti ntuva kundi muntu uva muri wewe nyene. Tugiye hamwe twaratoye umuti turugwaruka rw'incabwenge, niho havuye uwo mugambi payeje. Murazi ko ariho wavuye umugambi payeje, ubu ratanguye. Naho watanguye umeze nk'ucumbagira, ariko buke buke twese twaragiye hamwe turagira amayeri yose, umugambi payeje urarama. Sinovuga nti ndababaze nti tugezehe, ntaho nzi, nimwe muhazi. Ntaho nzi aho tugeze, tugenda mw'iterambere nimwe muhazi, kuko nimwe muraba aho mugeze. Ariko ico nobabwira, muri gwa ruhombo nagira mu buyabaga bwanje, naje nagumye nteka umutwe ingene nihombora, ingene nkurayo esheke nshobore kuduga. Uno musi Jesse mbeshejweho nuko ndi umukuru w'igihugu, mbeshejweho n'ibikorwa nakoze kuva ico gihe, kandi n'ubu mbandanya. Abamaze kuza gutembera iwanje barabizi. Sinico gusa, ndigisha n'abana banje. Nta mwana wanje asaba amavuta, nta mwana wanje asaba impuzu, nta mwana wanje asaba ikirato. Aracironderera kuko barabonye iyo biza biva. Erega niyo n'inyungu. None rero sinifuza yuko ugwaruka rw'Uburundi ndetse n'ugwaruka rwa Afrika rwoca muri izo nzira je naciyemwe. Narumvise ko ari uruhombo. Intambara narayigiyemwo jewe ntawantumiye, murumva ko nari nk'impunzi ndiko ndikinga abicanyi, ariko icavuyemwo nuko uburiro twarose amahoro. Nico gituma ntifuza ingwano muri iki gihugu cacu, kandi n'ubu ndabatangarije umuntu azorota yozana ingwano mu Burundi, ari uwo ngaha canke ari uw'inyuma, ingwano izoheriwe ihereriwe. Ari umurundi canke ari umunyamahanga uzotuzanira intambara, izoheriwe iherere iwe nyene. Ntidushobora kwemera ko Burundi buzosubira muri ivyo twaciyemwo. Dukeneye kugwaruka rwacu rukura rugwaruka, dushaka urundi ruvyaro rushasha, uruvyaro ruzokwerekana yuko amahoro ari kirumara mu gihugu. Aha rero rumva twese no kwama duhagarariye ayo mahoro. Mwebwe gwaruka muva mu bihugu bitandukanye, nagira ndababwire yuko intambara nimbi, abari mu bihugu vy'intambara murabizi. Nico gituma ndabasavye yuko mwese mwoba ba ambassadeur de la paix, mukaja mu bihugu vyanyu mukavuga muti tuve mu ntambara tuyivemwo tuje mu mahoro. Hariho umwasi dusangiye muri Afrika n'ubukene. None ni kubera iki tuja kugwanya utari umwasi, kandi hari umwasi twogwanya? Ugwaruka rwo muri Afrika twese tuve hasi tugwanye umwasi twese dusangiye yitwa ubukene. Uwo turi kumwe twese tuzomunesha, ariko tukishinga turabana nk'abantu barabana ribi. Muze mumenye yuko tazopfa tuvuye naho turi. Twanye umuntu wese aza kutubwira ibindi. Ibanga ryo gutera imbere sirindi,
no gukora. Imana ikirema umuntu yamuremye imushyira mu murima mwiza. Imana imbere kurema umuntu yabanje gushira umutahe ngaha kuri iyi si, ishiraho ibikwiye byose. Nta kintu na kimwe murabona mukora kitavuye mu biri ngaha ku isi. Izo telefone mugendana ziva mu butare, izo modoka zose ziva mu butare, izo ntebe mwicayemwo ziva mu biti byacu. Nta na kimwe Imana itari yashizeho yaduhaye mutahe, ikiduha ubwenge. Nico gituma yatubwiye iti akiri umurima uwurime wongere uwuzigame. Iryo ni jambo nkoramutima umwe wese yotegerezwa kumva. Urwaruka rero rukure neza, mugende mutwaye yuko intambara nimbi, intwaro mbi nimbi, kubeshwaho no gusega ni bibi. Urya muntu atunze mumenye yuko nawe nyene yabanje gukora kugira gatunge. Uno musi hari abashaka guca bagenda ngo abaha akazi, wewe yari yagahawe nande? Mbega umudokitere wa mbere yigishijwe n'umunande? Umudokitere yitwa ngo iki? Ubwenge turabufise. Nico gituma kizira kubeshwaho no gusega. Urwaruka rwo mu Burundi rurabizi, namandiko ndababwira nti hari igihugu murabona ciza kurusha Burundi, bose bavuga bati ni ciza. Ni none ko murota visa y'Iburaya, ko murota visa ya Amerika, ko murota visa ya Dubai. No kuvuga dushaka kujaho abantu bakoze baratera imbere kugira tubeho tutarushe. Mbega ko mutarota visa yo mu Bushinwa, no kubera mu Bushinwa atawuba hadakoze. Dushaka kugenda ahantu hari amaserivise, ukazoba ubeshejweho n'ibiva mu maboko y'uwundi, ntuzopfa uteye imbere. Kugira utere imbere utegerezwa kwiha. Shaka yuko urwaruka rero rwose rwa Afrika n'urwaruka rw'u Burundi muzoshikana imyaka 50 umwe wese yiha usoroma ivyo warondeye ukiri muto. Gukora rero no gutangura uno munsi. Dutangure uno munsi, ntidutangure dutevye. Mwumvise uwundi, mwumvise aho naciye, sinshaka ko mwohaca, nshaka yuko duca mu nzira igororotse. Nico gituma nzokora ibishoboka byose kugira ngo urwaruka rwacu rube uruvyaro rushasha ruca mu nzira igororotse. Aja mbwira indongozi z'u Burundi zose, ntitugire uburongozi bugoyagoya, tugire uburongozi bushoboye gukingira bene gihugu, uburongozi bushoboye kugwanya akarenganya kariko kose, kugira ngo abantu bose bakore umutima uri munda bishira bakizana. None rero ko mpereje kubashingira iyo ntahe, reka rero ndababwire ijambo ry'uno munsi. Mwari muzi ngo ndahejeje? Ngira ntangore mvuga ijambo ry'uno munsi. Reka mbere nje ndarivuga mu rurimi dushobora kumva na benshi. Les autorités du pays, je mentionne les membres du Parlement, les membres de l'exécutif et les membres de différents organes. Excellence, Monsieur l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région de Grand Lac. Excellence, Monsieur le commissaire à la Commission de l'Union africaine. Camarades ministres des Affaires étrangères de la République de Burkina Faso, notre hôte. Honorables Mesdames, Messieurs les membres des corps diplomatiques et consulaires, Monsieur le Président de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Monsieur le Secrétaire général de la Communauté est-africaine, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations internationales et régionales, chers leaders jeunes, ambassadeurs de la paix en Afrique, distingués invités, chères femmes, chers jeunes, tout protocole observé. Je rends hommage à Dieu le Tout-Puissant pour sa protection incessante et pour le privilège qui nous est accordé de nous réunir ce soir dans ce jardin avec vous, mes amis les jeunes. Nous voici arrivés au terme de ces 3 journées riches en activités et en réflexions, réunissant ici à Bujumbura
capitale de la jeunesse africaine, la famille africaine autour d'un engagement commun. Faire de la jeunesse et des femmes les architectes et non plus seulement les bénéficiaires de la paix sur notre continent. Je viens d'écouter avec attention la lecture du communiqué final de cette 5e édition, ainsi que les mots forts du président du Conseil national de la jeunesse du Burundi, de l'ambassadeur de la jeunesse de l'Union africaine pour la paix pour l'Afrique centrale et du représentant de nos institutions partenaires. De cette déclaration, nous retenons que ce dialogue s'inscrit dans la continuité de l'agenda jeunesse, paix et sécurité et de l'agenda femmes, paix et sécurité de l'Union africaine et vient renforcer notre combat commun pour faire taire les armes en Afrique. Excellences, Mesdames, Messieurs, chers jeunes, chères femmes, depuis le début de notre présidence de l'Union africaine, le Burundi a proposé de placer notre action collective autour de 3 priorités qui sont à la fois distinctes et profondément interdépendantes. La promotion d'une gestion durable de l'eau et de l'assainissement, le renforcement de la paix et de la sécurité sur notre continent, avec l'ambition de faire progresser l'agenda, faire taire les armes, et enfin l'initiative ERISE, une initiative qui place l'innovation, la science, les compétences et l'autonomisation des jeunes et des femmes au cœur de la Renaissance africaine. Le dialogue continental qui nous a réunis ici à Bujumbura s'inscrit directement dans cette vision. Je voudrais rappeler qu'en acceptant le 14 février dernier la responsabilité de conduire notre organisation continentale, j'avais annoncé mon intention de réunir à Bujumbura la jeunesse africaine autour d'un dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité, conduit de manière complémentaire avec l'agenda femmes, paix et sécurité. J'avais également souhaité que ce forum soit résolument intergénérationnel en favorisant un dialogue ouvert et constructif entre les jeunes, les décideurs politiques, les institutions continentales, la société civile, le monde académique et le secteur privé. Le pari est gagné. Nous nous sommes réunis à Bujumbura pour donner corps à cet engagement. Permettez-moi donc de remercier chaleureusement l'Union africaine, les Nations unies, la Banque africaine de développement, la CEAC, la communauté est-africaine, l'OIF, le MAEP, FarmWise Africa, ainsi que l'ensemble de nos partenaires techniques et financiers pour avoir fait de ce dialogue un espace de vérité et d'action. Je remercie également le peuple burundais, le comité d'organisation, les modérateurs, les rapporteurs, les interprètes et chacune et chacun des jeunes lauréats du concours Inkerebutsi dont nous avons eu l'honneur de célébrer le talent et l'engagement cet après-midi même. Même si nous avons couplé 2 cadres en un seul agenda, je voudrais souligner que l'agenda jeunesse, paix et sécurité et l'agenda femmes, paix et sécurité demeurent des agendas distincts, chacun avec ses propres cadres, ses propres priorités et ses propres mécanismes de mise en œuvre. Je remercie beaucoup Madame Moulamula qui vient de me grader à mon hommage champion aussi de l'agenda femmes, paix et sécurité. Je crois que cette fonction peut être assumée parce qu'une femme va toujours avec son enfant. Une femme, si elle ne porte pas son enfant au dos, elle la tient par la main. Les jeunes sont toujours auprès des mamans
ce qui fait que c'est facile de gérer les jeunes et les femmes. Je vous remercie, madame. Ces deux agendas ne sont ni fusionnés ni appelés à se substituer l'un de à l'autre. Notre ambition seulement est plutôt de renforcer leur complémentarité et leur synergie, car les réalités auxquelles ils répondent se croisent souvent sur le terrain. La participation des jeunes et celle des femmes à la prévention des conflits, à la médiation, à la gouvernance, à la consolidation de la paix et à la résilience des communautés peuvent ainsi être renforcées mutuellement, tout en préservant la spécificité et l'autonomie de chacun de ces agendas. C'est dans cet esprit que nous avons choisi de les réunir dans un même espace de dialogue à Bujumbura et non de les fusionner. Je souhaite que cette 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, paix et sécurité, associée à l'agenda Femmes, paix et sécurité, marque une nouvelle étape, celle du passage des engagements à l'impact, tout en préservant la spécificité de chacun de nos agendas continentaux. Nous avons besoin de politiques distinctes, mais nous avons également besoin de cohérence, de coordination et de synergie là où nos objectifs convergent. C'est dans cet esprit que j'ai bien accueilli la proposition de poursuivre le développement d'un cadre de mesure de l'impact permettant de mesurer de manière cohérente les résultats et l'impact à court, moyen et long terme de nos investissements en faveur de la jeunesse. Ainsi, Bujumbura ne doit pas être seulement le lieu où nous avons dialogué. Il doit être le point de départ d'un processus qui respecte la diversité de nos agendas tout en renforçant les complémentarités et qui nous permet de passer progressivement d'une culture des engagements à une culture de résultats et de l'impact. En effet, l'agenda jeunesse, paix et sécurité a ses bases dans la résolution 2025 adoptée à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2015. Il s'agit du premier texte international à reconnaître formellement le rôle crucial des jeunes dans la prévention et le règlement des conflits ainsi que dans la consolidation de la paix. Ici, depuis 2015, l'agenda a été renforcé par d'autres résolutions du Conseil de sécurité qui insistent sur la mise en œuvre concrète de ces engagements sur le terrain et sur la participation politique des jeunes. Des cadres régionaux, notamment en Afrique, à travers l'Union africaine, ont également instauré cet agenda pour répondre aux réalités locales de la jeunesse. Mon souhait est que nous franchissions une nouvelle étape vers davantage de nationalisation de cet agenda. Sur ce, j'interpelle tous les participants à porter ce message dans vos pays respectifs pour demander aux autorités étatiques d'organiser périodiquement le dialogue national des jeunes sur l'agenda paix et sécurité. L'expérience du Burundi a démontré l'efficacité de ce dialogue pour maintenir et consolider la paix à travers la stratégie nationale de sécurité, en accordant une place centrale à la participation et à l'engagement des jeunes et des femmes dans les comités mixtes de sécurité humaine. Ce sont les jeunes qui prennent le devant dans ces comités au niveau de chaque entité territoriale. Excellences, Mesdames, Messieurs, en ce 12 août, Journée internationale de la jeunesse, je m'adresse à vous avec une fierté particulière car cette journée coïncide avec la clôture ici à Bujumbura du 5e édition de dialogue continental sur la jeunesse, la paix et sécurité et du forum Femmes, paix et sécurité
qui a réuni pendant 3 jours des centaines de jeunes venus de tout le continent. Cette journée est célébrée sous le thème des contextes différents, des aspirations communes. Où que vous soyez sur ce continent, dans un pays côtier ou enclavé, dans une grande ville ou sur une colline reculée, vos aspirations se joignent. La dignité, l'accès à l'éducation de qualité, à un travail décent, une participation réelle aux décisions qui façonnent votre avenir et un monde en paix. À la jeunesse africaine, je demande de continuer à cultiver l'amour du travail, la solidarité, le patriotisme et le rejet de toute forme de violence. L'Afrique a besoin de vous debout, formés, entreprenants et unis. Nos contextes sont différents, mais notre destin est commun. Faisons de cette journée internationale de la jeunesse non pas une simple commémoration, mais un nouvel élan pour bâtir ensemble l'Afrique que nous voulons. Ensemble, tout est possible. Et c'est sur ces mots que je déclare officiellement clos les travaux de la 5e édition du dialogue continental sur la jeunesse, la paix et la sécurité en Afrique et du Forum Femmes, Paix et Sécurité. Que ce dialogue vous accompagne, chacune et chacun dans vos pays respectifs, jusqu'à la prochaine étape de son long et bon chemin vers l'Afrique que nous voulons. Vive la coopération africaine, vive l'Union africaine, vive le Burundi, vive la jeunesse africaine. Je vous remercie. Excellent, messieurs. En remerciant toutes les équipes qui ont contribué pour la réussite de ce dialogue, je vais, au nom de tous ceux qui se sont donnés corps et âme pour la réussite, je remercie au nom de tous Madame Roseline Akombe, Madame Nema Chousi, Raquel Leandro, Gloria Kabage, Simone Mbode Diouf, tous de la Commission de l'Union africaine qui nous ont aidés à préparer cet événement. Je vous remercie, je les invite à venir ici pour les présenter un petit symbole qui va leur faire souvenir ces moments de joie à Bujumbura. Je vous remercie. They are now receiving from His Excellency the President of the Republic of Burundi a gift to show his gratitude for their contribution for this edition of Continental Dialogue. A big round of applause. Vos applaudissements pour Madame Gloria. Nos applaudissements pour le représentant régional. Plus d'applaudissements, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, nous avons encore une belle surprise pour terminer cette soirée en beauté. Un peu d'artifice.
murashobora gufata amasanamu uko murashobora gufata amasanamu. Misiyo seifuza kugaruka.